mugareje ndezwa ngo nungutse wungutse wazanye mutahe nganiki kugira uvuye ngo warungutse wazanye yanganiki we mutahe wawe ko conseil d'administration n'ikironka yanganuko we wazanye mutahe aho twara dividend hariho abantu ubu dukwiye kuza turaharura dukuraho umuntu ashipota vaho tuza n'uwundi biananirwa taha ubu ntavyo kuvuga kare wahoza wumva ngo imigambwe ntavyo imigambwe ubande uvyononye tukwirukana twereke ico wazanye ubu n'ubushikirangaji bw'ubutunzi buzana amahera none nk'umuntu ababonye mungana uko commerce yarapfuye mine yarapfuye nta gisata na kimwe kituzanira ubutunzi mu gihugu nta na kimwe mugabo rero abangene mungana mwese murahembwa mwambaye amakostime none bya mwayaguze ubusa ntimwayaguze mu mahera muhembwa ni abene gihugu babiruka inyuma ya regidezo cyari regidezo bayiruka inyuma yaho ibahiga araza akatsembagira n'amahera yari yinjiye mwari murose umukiriya yizanye none n'uwizanye ntibikunda aratanga igiturire kugira aronke amatara aronke ikonere none ni ku buntu n'amatara mu mugabiye asubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe muri ubushikiranganji bwanyu. Nibaza ko ariyo nama ya mbere mugiranye n'umukuru w'igihugu. Nico gituma nagomba ndamenyeshe imvo z'inama. Ubwa mbere bwobwo hajya abantu bose barihenda ubushikiranganji bw'ubutunzi n'ubu bushikiranganji ni habo Burundi bavuga ko bukenye no kubera ubushikiranganji bwapfuye ndavyituko warapfuye urumva nta kiva ubu nibwo bushikiranganji bw'ubutunzi Burundi bavuze ko bukenye mumenye no bushikiranganji ataco buriko buramarira igihugu kuko ni mwebwe mujeje kuzana amahera mwebwe mujeje none naravye mu mapetebeya yose yanyu ndahiga petebeya yo guhiga amahera ndayibura mbona iyo kurya gusa none murya amahera mukuye mutayaronde misanzwe mwebwe tuba dukwiye kubahemba kuyo mwazanye mutazanye mudahembwa niko biba bikwiye kumera kubwangingo ego nivyo ubu turiko turivyukira gashaka ko tuva ngaha mwivyukiranije gashaka ko muva ngaha mwivyukiranije kubera nabibonye yuko kare abantu bose babona yuko baje kurya ukora muri leta wese yarazi kwaje kurya naho muhora muca muvuga amajambo menshi yo ndabibabwiye twifashe nk'uko umenga n'umuntu turerekeye itunga ryiwe tumurerekeye gusa hanyuma kubera ari kure tukaza turirira uko dushaka nico gituma ubushikiranganji butaduhaye ubutunzi uko tuvyifuza kuko wamenganye n'iryo tunga n'uwundi mugabo amenga n'uwundi mugabo kuko n'igihe dutanguye kubona itunga dufise haciye hatangwa iyindi ngwano ndibuka ingwano yabaye tubonye ubutare mu Kirundo uwabwerekanye ndazi yuko ngiyangiyo tuterekana ko afise umutekano tumuha umutekano ntawuzi bari kumucisha kubona rero ari uwundi yaje kubwerekana bajeje kubwerekana barabunyegeje batageze abuvuga seke cari kibazo ubu rero ico gituma tugomba turabe ingene vyifashe ubutare daboro duhere kuri iryo tunganya ry'ubutare ubutare wamenga carabaye icibare c'abantu kandi n'ubushikiranganji buvyakira uko nyene ahubwo cumenga ubushikiranganji nibwo nyene ubutare
bujejwe guha uwo bashaka bakima uwo bashaka bakavyumvikanira iyo ikiya ca leta ntikigere kigira ico kironka. Ivyo navyiboneye kuko ndavye no kugira dushike kuri rya kode ndazi ko twagwanye n'ubushikiranganji, twaragwanye nije ndicabona gushikaho n'ubu nkibona umenga turahanganye. Ubushikiranganji kugira ngo dushike kuri Sotrevo twagwanye n'ubushikiranganji. Nk'umuntu kuba ukakambwira neza yuko leta y'u Burundi itemerewe kwimba ubutare, ari mu bushikiranganji twagwanye amezi 3, hanyuma camba oblige gusubira muri code nsoma do A a Z nsanga muri ubushikiranganji bajeje ubutare n'irya code ntayo bazi. N'ubu hari ahantu tukigwanira. OBM iracazi ko ishobora kukwandikira agakete gasanzwe ugaca uburosa uruhusha rwo kwimba ubutare. Aha bariko barimba ku ruhusha rwa OBM baruzuye, no ku ruhusha rwa ministeri baruzuye, kandi vyanditse neza ko kugira ngo uronke uruhusha rwo kwimba ubutare ari par décret. N'ubu baruzuye. Kubera iki? Ni resistance iri mu gisata c'ubutare muri ministeri, hariyo resistance. Iyo resistance niyo yatumye vyose vyononekara. Uno munsi hari ahantu turirwa turaharira. Je nari nzi ko mwe mwoja kuri faveur ya leta, muja kuri faveur iyo wo mu bisangiye, ngira ngo niko nabivuga. Hariho article irimo ama confusion. Iyo bavuze bati partage de la production, namwe muca bavuga ngo no, ngo nuko aho mworavye ivyo avantage leta muca bura ivyo avantage. Amara ndabibona ndabaza none iyi article 7 ivuga iki? Yanditse ko neza ati dans tous les cas toute activité minière hategerezwa kubaho partage de la production dans tous les cas. Iyo article mugaca muyifuta ya 7 ntimushaka no kuyiraba, mugaca mwirabira izindi kugira muzane confusion mu nkomplike. Ivyo nivyo nza ndibonera buke ndaba menga mushaka kuzana ama complication. Mwebwe nyene saba prive bazana ama complication, ni mwebwe muzana ama complication. Kubera iki? Kubera ko kahise kabi. Umuntu aragira industry no munsi akagenda ka exploit ubutare akabuhingura gashora, ministeri rabo kugenda. None nk'umuntu ageze industry nta kintu na kimwe bazana kikora ministeri, mbwira inge nayikora muri ngaho murorera bika nta makonkasere prive hari. None kariyere ntirimwo mu maminere, ntimwayishize muri code ntivuga. None mbwira umuntu agenda akagura konkasere, ntimunamubaze muti mbe iyo konkasere ni yiki izokwimba ivyo utagira ko twebwe ari vyacu. Ubu noneho hageze aho bariko banyitwarako ngo baraza mu mashini yo kwexploit ubutare, ngo none nta ruhusha bararonka. None urashobora kuzana mashini ataruhusha ufise? Ivyo byose vyerekana yuko ministeri iba yiyicariye gusa igisata c'ubutare kiba cicariye. Mbwira ingene umuntu azana mu mashini ata muntu numwe babivuganye muri ministeri, haba hariho babivuganye agaca avuga ngo azoshigikira. Ngaca nsanga rero je ndiko ngwana na mwebwe ntazi ico turiko turagwanako. Aho ni ku gisata c'ubutare. Ubu rero nshaka yuko ibintu tubisubiza mu buryo. Ubutare butegereza kuduhitunga, butegerezwa ko aribwo bufinansa budget de leta. Kandi itonda bwa mwijukiranye ntegerezwa kubona 50% n'imiburiburi y'amahera prevu kuzokoreshwa yavuye muri iyi ministeri. Ku bwangingo ari 100%. Nuko ubu nca mvuga nti abaryamye biragoye kuvyuka, uwazingamye kugira zingamuke biragora kuko mwarakongataye. Nico gituma ndabwira nti omwe 50% dutegereza kuzibona objective kandi bivuye mu butare. Uno rero ni igihe hariho igisata naco c'amazi.
igisata c'amazi abantu benshi ntibazi nabwo ko ari ubutare, ariko n'ubuzima bw'abenegihugu. Mwebwe nimwe mubijejwe, murazi yuko twavuze yuko mu mbona kazoza umuntu azoba avoma kure, azovoma kuri 15 minutes aller retour. Mu PTB nararavye kugira ngo mbone ko ati mbega kugira ugire PTB mu bisanzwe waza kugira etat de lieu, nkobo n'imitumbi ngahe itagira itangi n'imiburiburi ry'amazi. Ahantu baza bajejwe amazi ndazi ko byo bagora kugira mu bimbwire imitumbi ingene ingana, kumbarira uti tugeza aha. Ntabyo rero kuza turasigana inkore ku mazi. Amazi mu gihugu cy'u Burundi aruzuye, habuze plan strategique y'ingene abantu bayaronka. Hanyuma naco nyene ico gisata kirimwo akajagari, nta suivi hari, kuko abantu baracuruza amazi bakana exporta, ubushikiranganje butanabizi. Amazi arashoka hanze, mu bushikiranganje ntavyo buzi. Umuntu aragenda akavoma amazi ya Regideso akayatekera mu macupa akayashora, investishije Regideso. Ivyo biriho ndavuga yuko igisata c'amazi kirahumirije, yaba Regideso, yaba Hamere, yaba mu bushikiranganje murahumirije. Jewe umunsi umwe nije nagiye kuyagarikira irobine aho hajya kuri college Kinju ntiyakoresha amazi ya Regideso, yemvesheje angahe? Regideso yigeze y'amazi amaheranganike. Ufata wowe Regideso kagenda ukazana amazi, hakaza undi mugabo akayavoma agacashora kubera igihugu nyene wari kuya, akarumva ko kabara kamara amazi. Biya vyerekana ko mamuhumirije. Rega leta nta hantu nta n'imetero kare nimwe igisata ca leta kidakontorora. Aha nivyo ndiko ndabwira, tuza kwiga ingene ubu tugiye kubitorera umuti. Nico ituma nta bivuga ko vyinshi cyane. Igisata c'ubudandaji naco nyene kirahumirije. Nabwiye ko ubutunzi none si kudandaza. Igisata c'ubudandaji hajya mu bisanzwe ikintu cyose ari gishoka hanze ari kiri ngaha mu gihugu, nimwe muba muraba ingene ibintu babidandaza. Uravye umuntu aravyuka uyu munsi agashayishingira ibiciro, arishingira ibiciro uko ashaka. Narumvirije namwe muvuze ngo mugira mushinga ibiciro, ndiyumvira none ngaha bahereye kuki? C'est sur quelle base? Ukabona ko ari ibintu mengana kwikurako. Gushinga ibiciro uraraba recours de production vyose ugaharura n'amaintere. Twe mu Burundi umuntu arunguka 80% mukumva nibisanzwe. Ibiciro umuntu avyuka kishingira uko yishakira. Abadandaza ni desordre, nta kintu na kimwe ubona gitunganije ku murongo. Aho birerekana yuko mwebwe mutarabankadrere b'abadandaza. Abadandaza usanga ariko bidogera obere ivy'amataxe, ni mwebwe bamukwiye kuba murabavugizi b'abadandaza muri obere, nimwe muba mubereka n'ingene vyose abigenza, mukaba rimwe mubigisha. Mugabo nk'ivyo mwahevye ngo ni obere ijejwe kwegeranya amafaranga, muga nimwe muba mwayarondeye. Uwo mudandaza ategereza kumenya guharura. Narumvise umudandaza yatanze amande ya 600 miliyoni, kandi we nyene ariyemerera ati kubera ubucucu bwanje, ati je nagiye kwiyita umudeje, ntagize n'ingene babiharura, ntazi n'ivyo ari vyo, ati banciye amande ya 600 miliyoni. None nk'uwo uruhombo rwiwe twaruharura kuri obere cyane turuharura kuri Ministère ya Commerce? Umudandaza ahomvye, burya murazi yuko umudandaza ahomvye aje imbere y'intahe nta n'ivyo muzi. Fayite n'igicumuro gihanwa
araja imbere ya sentare kugira barabe pokwa ahanwa atomvya fayite no kubera muri prevision budgetaire baba baravuze bati amahera tuzokoresha muri uwo mwaka naya recette fiscale zingana uku kuko baba haruye bose umwe wese ukwiwe recette azozana hajya hose bavuga ngo fraude fiscale c'est vous ni ministère ya commerce kuko nimwe muzi muti yacuruje binganiki yemporose binganiki ibyagenze gute oberijeje kwegeranya mugani mwebwe mu mamuri mu badandaza ivyo rero bica vyerekana ko igisata c'ubudandaji gihumirije mugabe ico muzi emwe kubarya amahera vyo murabishobora ndaza umuntu yari mu gisata c'ubudandaji hama dutanguye gukurikirana neza ibintu aca avuga ngo neva yaranyishe ngo kare ngo sohotse gatoye muri ville ngo 15 minutes gusa ngo natahana nka 500,000 ngo none ubu ndasohoka ngo ngataha ndi zero ngo ntibampa ico emwe yavuye muri ico gisata atakindi kimari atari kurya abadandaza aho kubaburanira aho kubankadira bunguke vyinshi mwe nimwe muba mubankadira n'abatrupe banyu ngira turaza kubishikako hageze kuri deba abakomisiyonere barikitse mu kiza nibo basigara ahubwo nibo ministère ya commerce nko kubona wiyororera inka yawe hagaze kuyishora umuntu akakwankira ko winjira mu isoko kuyishora sinzi mweko murabibona mugabo gisata urumva kitabaho hari bishusho gusa urumva birumvikana ivyo byose ntimwo biharura umuntu ararima igitoki ciwe bagenda bakakimugurira ku murima 5,000 uwakiguze agaca gishora ashitse kwibarabara agaca ahura n'uwundi urumva ategeza kunguka n'imiburiburi 2,000 agaca yigurisha 7,000 ahashitse kwibarabara ukiguze kwibarabara agaca agenda ashitse kwirembo ry'isoko asanga hari uwundi agaca kimugurira 10,000 agaca yinjira mu isoko yinjiye mu isoko aca ahura n'uvuye ibujumbura kurangura agaca kigura 15,000 urumva umwe wese ariko arya ku inyungu agaca gishora ibujumbura kuri kote bagasanga abantu bamurindiriye bagaca bakigura 20,000 ahubwo 25 abo nabo nta n'ikibanza afise mu isoko ga mugani waranguye ku buri modoka hariho uri ufise ikibanza mu isoko nawe aca kigura hagaca abarera baja ku Kiyanga bagurisha amahando mu Kamenge mu Kinama mu Bwiza igitoki gaca cari caguzwe 5,000 ku murimyi gishikiriye ugifungura kigugwa 50,000 ikosa ninde ikosa ni igisata c'ubudandaji ico gifise ikosa hariho ibisata regaje busigaye mvuga nti ubu no kubifuta nta yindi nzira ndiko ndabivuga uko nje kugira ngo twivyukiranye uko ndababwire kubona ministere ziva genda murabe ministere bwa mbere zari 31 ziramanuka zishitse kuri 13 murumva bene gihugu bidoga ngo kubera ministere zari 30 na zingahe ngo none bari 13 ngo turagowe ntituronka service murigira mwumva bidoga bivyerekana ko vyari bikanganyoni biri ngaho atari ubushikiranganje 2020 bwari ubushikiranganje bwavuye kuri 20 ye buja kuri 15 nta bantu bidoze twaramanutse buja kuri 13 nta bantu bidoga iyo rero ubushikiranganje babukora ubuza wumva bene gihugu bavuga bati kubera ubushikiranganje bwagabanutse ndaba ibintu bigikorwa mugabo bagumye uko bari rero duca twiyumvira nahaye mission abasendikaliste n'ubu haheze imyaka 2 barase kumpa raporo nabwiye ntigenda mu nyigire nk'abasendikaliste mukora muri ivyo bisata pourquoi les services de l'État sont stériles kubera zitari productif pourquoi ntigenda mu ngirire n'ubu ntibarabinzane nije nzo uruhiro nije ngoma niga igituma ama services de l'État adakora naramaze kubibona yuko ni kubera tumeze nk'abayaya hariho umuntu tugumirije umwana hari umuntu tugumirije tungagiwe dutegeza kumva rero ko umwana ari gwacu uno munsi dutegeza kumuteza imbere vyanka bikunda
hariho ikindi cyabaye ndavuga none ubushikiranganje bw'ubudandaji burabaho transport commercial je kuva mbona handi mu bindi bihugu byose amavoitire aba taxi no kuvuga urinze uronkiyo irijase yo gufata taxi uteza gucuriha amahera menshi nawo woba wihuta ukavuga uti je sinza gutonda kuri bus nkeneye kuja mu Kirundo bunyene uca ufata taxi uriha amahera menshi mbwira rero ingene umuntu atwara abantu batanu yabaye transport en commun ni commercial ijya utwara pasteur aca ashaka ko muriha nkajya muriha kuri voiture kubera mwayigize transport mbwira rero ingene muzobigarukana pasteur ikamenya ko itangisha ya probox ukamenya ko ari taxi muzobigarukana gute byabaye hehe ministere ya commerce niyo yari iri transport commercial ipfa mubona none muzobigarukana gute umva kwa pasteur acacisha amahera nkayi wa probox yacishije none bica bigenda gute nca mpita kugura probox rero ko banyemereye kuko ni gato gatwara intu z'igitoro gikeyi kandi urumva kuzura n'ingoga wa pasteur nca ndamurusha amahera kuri versement ku munsi ndamurusha kuri bose baca baheba pasteur baca heba amabisi manini bagaca baza kuri probox nico gitwa rero ubu probox bubona ariko ari bwishi kuruta ivyerekana iki le ministère chargé de la régulation sihiri nzoraba ingene navyo mu bisubiza ku murongo ingene muzobigenza sinzi ariko murumva yuko twabiretse igiti kirakura mu kugira rero subire kukigorora ntimugire ngo biroroha tujya kukindi igisata c'amahinguriro naho nyene ico gisata ntikiriho na gatoya uno munsi turavuga ngo iyi ni quartier residentiel bwaca mu gatondo ugasanga ni industriel amatara bari barungitse amatara ya maison d'habitation none kubiseyo industrie mwibaza ko bica bigenda gute yaza ko konsekansi kigenda gute bashizeyo amatara y'ama maison d'habitation ntibashizeyo amatara y'ama industrie usanga ni industrie yamaze kuzana akajagari kari ngaho bariko barahingura wihingurira ishano wihingura ico ushaka n'ico ukora BBN yicaye ngaho ijejwe kugara gusa ariyo yari ijejwe encadrement BBN mu bisanzwe naho niyo yambere yakwamiri kuri terrain ibonye umuntu afise intention yo gukora ka entreprise gacimwereka iti ahagira gutya ugire gutya bigenda uko mugabo irindira biranatwengeje kuko je nko ndashobora kugenda ngatora ku yindi industrie ikora amaji canke ikora urwagwa ngaca njana muri BBN ntimpimira ndabire ko ari sawa bati ni vyiza cyane naho kumbe ndiko mpingura ishano ati ndafise urupapuro rwa BBN none sivyo ivyo byirwa biraba twakoma induru abantu barapfuye BBN kaja kwiruka yugara gusa naco yakoze mu kwakomanya ivyo ni ibintu tubona kuri terrain neza umuntu aza gupimisha ibitari ibyo ahingura je nari nzi yuko BBN ari yayindi genda ikagundura umuntu igaca ivoma iti ndaprelevye batazi yuko yagiye agapreva agashaja gupima none igirire mwana wa mama wewe hajya neho ni presomption de corruption niko cyayitwa ni cyayitwa kuko ntushobora guhumiriza ujeje ucungira igihugu abantu bonone ibintu ubona uno munsi abantu bakubwira bati twebwe ntitwesporta muri region ngo baca batubwira uko bitari karifye umenga ntaco ubushikiranganje bwa commerce extérieur ntitubona uruhombo tugize kubera iki ayo ma certification ataba twofuma tuvuga tuti yaba ministeri byumva yofu bivuga iti reka dufute abajeje certification mu Burundi tuzane basi abo mu mahanga bazo badu certify ibintu
none twananiwe mu gihugu mugomba bigende gute kuko igihugu gitegereza gutembera uko bigenda kose. Secteur du tourisme, muri tourisme hoho ntacyo nohavuga ko gihambaye cyane coco eka sinzi ninge cyo nokivuga jewe narazungurutse Burundi bwose aho nasanze hari igisata ca tourisme ni hatatu gusa: Pierre Livingstone, Ikiganda no kuri Source Dini. Ahandi ntuzeye direction generale ya tourisme ni OBP. Nagiye kuri Cité do Carreras ni OBP, Rakozwazo OBP, aho uja hose ni OBP muhura. Ico gisata twafuma tugifuta. Urabona umuntu yifitiye umugambi wo kugira ka hotel keza agaca kubaka muri Arezine. Aho mwogeye mu kubarondera abantu bose bafise imigambi yo kubaka hotel uti turafise ahantu wo yubaka nziza cyane ikabegwa. Ntibibaho kabisa. Jewe nuko ndabatukagura ngaca asanga sibo Barundi. Imwe ndababaza none ha vyagenze gute? Murazi hotel iheruka kugururwa ngaha mu ntuze hajya mu Irohero, kubona inzu ya 12 niveau nk'ijya iri muri 11 mwumva muri areze mushikiragaje de tourisme mwumva muri areze. Hari numwe birababaza mugajewe vyarambabaje. Naragiye ndaraba uravye Igitega Jerusalem hotel ndavuga none nkiyi yari kwiye kuba n'imiburi muri hectare. Bose nyisho amabampa bati ingorane dufise ugize ngo urajanye uwo mugambi wanje nangahe. Barabimbarira bati rero hakuba kuruhisha uko ufuma hitamwo. Hariho wagiye agura itongo kuri Rakozwazo kugira aze yubake hotel. Ndamubwira ati none ugiye none kwa kamahera. Murumva abagira frais de développement ni ibisata vya leta. Hako rero ari byo vyica byo fuma bifudika bikavaho tukaza turavuga tutubu rero tugiye turagira amajase y'aba privé tuba cordon. Ico gisata ntikibaho. Kuri Pierre Livingstone niho natwenze gatoye twaragiye tukabona abantu mugabo nitwe twigida nitwe twiha histoire ari Livingstone na Stanley turazunguruka neza nitwe dusiguriranira baduherekeza gusa baduherekeza. Hanyuma duhejeje kuzunguruka ngo ariko rero ngo burya ngo twari dufise ikibazo ngo tumaze ngo igihe ngo amezi 3 tudahembwa ngo twagomba tubabaze ngo mudutabare. Ni none ayo mwohembwe ko arayo mwociye none nko bubona uciye angahe waje kwiyicarira ngaha none ushaka guhembwa niko racenisho waje kwiyicarira none ushaka guhembwa. Ahantu maze kubona abagide ba vrai ni Kiganda na Source Dini ngirango mwarabihinduye. Nico twaciye tuvuga none imishara bahembwa ngahe. Tuze turabwira uti hembwa muyo mwaciye performance ngirango niho bizogenda neza. Dushitse kuri gisata ca energy namandiko nibarize ikibazo gusa nimbe burya abantu amatara bayaronka ku buntu. Ayo gantuze umuntu uburosi isoko ni abene gihugu babiruka inyuma ya Regidezo cyari Regidezo bayiruka inyuma yaho ibahiga. None nibo kubera ntimuzi cyo mujejwe araza akatsembagira n'amahera yari yinjiye mwari murose umukiri yizanye. None n'uwizanye ntibikunda aratanga igiturire kugira aronke amatara aronke ikone. None ni ku buntu n'amatara mu mugabiye. Ico nobo sindakironkera insiguro abantu baguma baranyitwarako ari gupfa muva muti ntayo dufise mukagira itangazo muti mubimenye ubu nta matara dufise tutubatse andi mabaraje mukaza wumva ngo umuyaga nk'uburenga ko ngungana uku none ko
babuze. Rero murumva icyo ndiko ndifuza ko nifuza aho twivyukiranye ubushikanganje bw'ivyukiranye. Naravye nsanga nta kintu na kimwe ngo mpako raporo mufise, nta na kimwe. Kuko nari kuvuga nti igisata mutubwire raporo ntavyo mufise mutagako raporo, ahubwo tugire critique autocritique. Natevye ndivira hasi ndavuga nti basi ko mwewe mudashaka kurondera itunga ry'igihugu, reka nivire hasi cyo ndarirondera. Mugana aho nyene nsanga ni sabotage. Ndabwiye nka Sotrevo, iyo muba mwebwe mufise umutima ibimaze kubiduha amahera meshi yinjira mu gihugu. Mugabo mbe dafe wa Sotrevo ninde? Dafe wa Sotrevo ntiyaje arazi ko nari kumurya ibintu. Umuntu kunanigwa $47,000 afise amahera yicaye ngaho, kunanigwa kugira komande ikintu. Deje nabonye engagement afise yo gukora, arafise engagement yo gukora, mugabo ro ministère n'existe pas, kuko mwe vous ne faites pas suivi vyarahereye iyo. Ahubwo umenga baje kubiba. Sotrevo umenga aje kubiba kubera iki? Bya vyibare bari barahaye bajya babandi mwari mucungiye, rujya rutinere mwari murucungiye mu Birigi, turarugondoye, mwaciye muvuga muti patro erega baratwivye vya bintu. Je niko nobabwira, kuko Sotrevo je narabonye ni potential yotaga bije y'igihugu yose. Mugabo mwicariye Bujumbura mwese murinumiye. Tufise umudeje ari yangaje, nabonye ari courage gushikaho yihuta initiative twiwe. $47,000 bafise amahera arenga miliyoni 2 z'amadolari. Mugabirananira nako bagira demande de transfert bagendari. None ngaho mushaka tuze tugire gute? Nova mujeje blocage. Wa mudafe murabimubwira ni kinebwe. Hariho abantu budukwiye kuza turaharura dukuraho. Umuntu ashipota vaho tuza n'uwundi biananigwa taha. Ubu ntavyo kuvuga kare wahoza wumva ngo imigambwe ntavyo imigambwe ubande uvyononye tukwirukana, twereke ico wazanye. Ubu n'ubushikiranganje bw'ubutunzi buzana amahera. None ubwo bushikiranganje buzana amahera, hajya amahera batanga muri Regideso, hajya batanga bara amahera yo kubaka izindi baraje, abara amahera yo kugira transport road buyaga nkuba, sayo kurya mu Regideso ngo nungutse wazanye mutahanganiki. Kugira uvuye ngo warungutse wazanye yanganiki we mutahe wawe. Ko conseil d'administration ikironka yanganuko we wazanye mutahe aho twara dividend. Ajya amahera barayo kubaka izindi ngomero z'umuyaga nkuba, ajya amahera nayo kugira iyindi transport y'umuyaga nkuba duhereza abandi batari bwaronke. Domeme n'amazi ajya amahera nayo guca duha amazi abandi. Mugabo mucavuga ngo twarungutse mugataka kurondera gende ngo ma dividend. Regideso mperuka kuraba ku makonte yanyu. Inspection General ntiraza muzobinsigurira. Ndaba amahera yose yasohotse yaroye. Ubu nta kindi ubu ngiye ubu kura umuntu wese avyonona turaba responsabilité uco tuviramo. Ntagire abantu bazosubira kwitwaza ibindi. Nico gituma nabagirishije inama kugira ndababwire twebwe abene gihugu ico tuvuga. Umuntu wese aduhombesha. Ubu mwebwe nimwe mwiruka muvuga muti twabonye isoko yiki, produits iki, amavuta y'amavoka arazimvye, nyarutsa muri amavoka. Nimwe mwiruka kuraba amavoka ingene kwa revori wakugira mugire statistique uti mu mwaka uyu utuzo dushora izinganuku, isoko ziri hehe. Nta kindi bamwirirwamwo, nivyo bamwirirwamwo. Mbega nta kindi kintu twoshora. Mbe murazi nka were sansere mu gicayi ingene zimvye, aho kubwira nk'ubu abantu ati we ko mbona ufise amahera. Aha ntitwohimiriza
Ministeri y'Agriculture karimisha ibyayi vyinshi ibicayicayi vyinshi harimo cugira industry hingura uwire sasire yiki ukagenda ukavuga uti uwozana iki hajya ntuzeye obuhayase kubaka amasantere nesere y'inkwavu nukuva ntimurigera mwiyumvira ingere tuzoshora inyama uravuga uti twokwesportiki kugira ngo turonke amadevize menshi aha mu Burundi umwe wese yokorora ko ari abantu babikunda ubu nyene ni hehe twogwiza inyama tugashora n'imiburi ngaca vuba muti dukeneye yuko chaque jour tworonka nk'itoni nka 30 dushora z'inyama ugaca uvuga uti Ministeri y'Agriculture burya ntiwogira ukunuko ukamobiliza abantu bakagira ukunuko duhovye ni mwebwe mwamuhovye kuko mwariko murarondera amahera ni mwebwe rega ntimuze ugaruka byari twariko turavuga hariho igitegwa kandi no mu Burundi cyohaba igitegwa twasanze ikiro cyaco kigugwa amaero 45,000 ikiro nkamuce vuga ngo ikihe none mwumva muri abadandaza umudandaza ngo barondera ikintu ashobora kudandaza agaca avuga ati produce ikintu dushore murazo raba igitegwa citwa rosafra ikiro kigwaga nkaho ni mwebwe muri ko muravuga muti twabonye hane iki kintu nico biwacu iki nico biwacu kugira ngo turonke ivyo dushora aho none mushaka kwitwa Ministeri du Commerce gute mudashobora kuvuga muti abene igihugu ni ma produce rero nibigori vyarabananiye gutransforma no gushora vyarabananiye bihari burya mwosanga mumaze kugirisha inama bagwiza atunga muti dukora industry rukomeye cyane reka ndabereka akantu kamwe twe twavuze ngo tugire promotion y'igitegwa ca mile turakizana tukizanye abaganda bacavuga bati twebwe turabaha $5 ku kilo rero tujera tuze kugura mile iwanyu cyadabwira no tubanze tugwize tuze ducuruze twamaze kugwiza hanyuma barabona bataye amahera yo ducika mu kinyegero bacora dandaza ya mile yose gushikaho ndondera imbuto ubagifise imbuto ndamubuze hanyuma ntuma i Buganda bacavuga ngo rega burya ngo twariko turondera imbuto ngo twarazironkeye nsanga bamaze gukora na industry ikora inzoga muri mile mu Buganda ari bande bamwere baberetse twebwe mile none ko mwabonye ko hariho amustere yo ikogwa mu bigori aha mwaragiye murankuraja abantu bafise abicaritse amahera baruzuye ngaha ati burya ntitwokora izindi nzoga mu bigori kugira ibi bigori abantu barime vyinshi tubihingure kuko ni washora intete ntuzoronka uzihugurira kuko ibe yiciba nini cyane muga wahinguye biha biheze ni bande bari babijeje rero nivyo mwaguze mwarabiretse biriborera ngo zana yandi mahera kugura ibindi bigori anajesa ayo gashi hari ibintu biruhisha kunanigwa no kugera ivyo ufise ukaguma ni mumbwire iyo mibikura anajesi yikuri ibintu byo kuvuga mpayandi mahera yo kugura ibigori utatweretse ivya mbere wabishitse ko wabihavye mu kuzimu basi twereke imva yavyo none leta izoguma ibaha amahera ku kintu cyo kugurisha amahera mwayashitse abajaye ntuze twaguhaye amahera nagira urya wari umutahe mukaza muragurisha muca kugura ibindi mugurisha mugabo kubera ya esprit yo kwicara murya gusa impene irisha hiziritse ajya amahera mutegeza kutwereka iyo mwayashitse gusa kugira ngo abene igihugu bababare bashavure nta kindi mufise kugira bagumuke basare kubemerera ikintu ntugikore leta n'imvyeyi yemeye ikintu iteza gikora none murakenyeye akagwe k'abantu badashika na batanu leta isora $1,000,000,000 murya tuteza kubona ajya amahera yo yarohe ibi bintu byo kwicara emwe bavuga bati
amaministeri yagabanutse, n'iyi ministeri ikwiye gusigaramwo abantu nka 5 gusa, eta major general 5 kandi razibokora 5 aho bokora munganuku. None nk'umuntu ababonye munganuku, commerce yarapfuye, mine yarapfuye, nta gisata na kimwe kituzanira ubutunzi mu gihugu, nta na kimwe. Mugabo rero abingene mungana, mwese murahembwa, mwambaye amakostime, none bwa mwayaguze ubusa, ntimwayaguze mu mahera muhembwa. Ntiduhura mwambaye imvutano nziza cyane, udutenge twiza cyane, amakostime meza, muyakura hayo mahera mwambaramo, ko mwase kuzana amahera. No kurya gusa rero, uno munsi kuva uno munsi mubimenye, kuva uno munsi mubimenye. Sawa, reka rero turabaho vyapfiriye, tubikosore, hanyuma abene igihugu banze babone ko ubutunzi bw'igihugu bushoboka. Turabaho vyapfiriye, nagira nsabe amenyesha makuru banze badutaramukire, kuko tugira dutangure kugira umwiherero, turabaho vyapfiriye n'ingingo mwigiriye.